Murikirukuri. 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 Ubuheruka muri Murikirukuri. Zakunaniye gufata ingingo zotuma izine iva muri zijya ngorane zo kutavanako. Erega mutama izine sije ndirongoye jenyine. Ndi kubona komite tuko turabingene vyogenda. Aho rero niho wihendera. Iyo komite irondera kwike. Izine ku gatwe kawe abo bandi futa. Nyambaro gufuta nyine. Nije ndayirongoye. Mugabo naco nokora ntari kumwe na komite. Nawe nico gituma atacu zoshikako. Vyavuye bigenda gute? Oui, entre. Murakoze cyane kunyakira. Nijewe ndakwakira cyangwa ushaka brigadier Toto. None mwese ntimuri aba brigadier. Yego. Eka nawe no kuri ntangorane. Bo, nuko nkunze kubona utumbera biro yiwe gusa. Eka vraiment, ahubwo ngira nuko gusa brigadier Toto tumufisa he rusange kuva kera. Asha sivuga. Hayo ubundi ikibazo kinzaye nawe wogikemura. Okay, tuvuga kwijambo. None ushaka ndagufasha akanyenyeri. Bomba. Nukuri ibintu jewe biriko biramba ko muri no misi. Birantera ubwoba. Ah bo, situwasimeze gute? Aho bonasha hari umuntu ntazi. Yanterefonya akoresheje numero yihishije. Angira kitera bwoba. C'est pas possible. Aho ni ryari? Ni muri iyi misi nyene ntibibaze ngo ni nakera. None kanyenyeri. Hari umuntu mwaba mwarashwanye muri no misi cyangwa mwaba mufitaniye amatasi? Jewe kanyenyeri uyu. Eka danukuri. Urisire ko ata muntu umwe mwaba mufitaniye ingora? Eka hanukuri. Gusa nyene rega muri aka kazi kacu biragoye ni wowe uri umwasi kuko biragoye kunezereza bose. Oya, iyumvire neza. Sha brigadier Mbonyi. Nukuri nta nikindi jewe ndiko ndazira atari uyu mwuga wanje. Kuko menase zatanguye hajya nyene ndonsere mashasha kuri enquête y'ubwato. Donc hashobora kuba hari umuntu atifuza kubandanya izo enquête. Voilà, nanje niko nibaza. Kuko nta kindi kintu mbona no bandi kondazira. Kandi vraiment je ndabona ko umutekano wanje urageramiwe vy'ukuri. Okay, nimba biruko rero tuca tuguha umupolisi umwe canke babiri mugumane bagucungera umutekano. Yo, chef. Uvuga bamwe babandi tuja niyo ngiye hose. Yego, none se gucungera umutekano se? Sha urakoze mugabo. Akazi n'ukuri ko cagahagarara. Gute? Erega je nkorera mu banyagihugu. None wumva ngiye njanye n'umuncungera. Bambonanye n'umupolisi yambaye umwambaro. Wumva hari wosubira kuma amakuru. Aho rero numva bigoye. Nagira ahubwo umutekano ucungiriwe niho n'inkuru zotangwa tankomanzi. Basi erega turetse n'ivyo no mu mwuga wanje wo kumenyesha amakuru muri rusange si vyiza. Baduhanura kwigenga. Ahubwo rero mwebwe igikenewe mumufasha. Ni kumenya uyo muntu. Okay, aho cyangwa na komisiyo irabi by'amahonze yino. Hantu kwa uwo muntu tuzatumutora. Mana kuri mwo bamukoze. Mana mwo bamumfashije. Gusa nibaza ko bitoroshe. None basi muzobigenza guteho. Kanyenyi, ico kindeke ayo namabanga y'akazi. Ahubwo agasubira kuguhamagara. Ucumbwiye. Uratse ngenda kwemera wewe. Burya ukuntu wimba inkuru mpaka ukayitanga itomo uhakwa ko dusubira tuna brigadier Toto ngaho nzoza dukorane kandi rero burya n'indi piste turonse yego aha tuca tuyikorera ko kabisa nukuri ni mugerageze murabe mumfashe vraiment nukuri ndabangamiwe beho kwanza ivyo burya bwato murabona ko bisa n'ivyabaye akayobera abahinga bo vyaratevye ariko burya bizotunda bimenyekana kuri kuja habona ico nico. Halo? Halo? Ni sawa? Yego ni sawa. Ni sawa nawe? Ariko. Umviza space. Ndamaze gushaka mu biro kandi mfise akazi kenshi. Oya mushinga ntahe yumviriza. Nta mwanya mishinga gutwara. Oya. Uze kunifura ku mugoroba. Umviriza Toto. Birihuta no kuri kwimana sinoshika ku mugoroba hose. Jiwe nakuje kuzantifura umwanya wose nibiri ku kazi. Ni wumva? Uri kuri ivyo wewe nyene. Ubu nari kubona kufi. Vuga nyarutsa basi. Vuga. Buya bwose ubaza ko ndi banki y'isi yose rero. Ubure kuzora ziganyasha. Zuraziga yomba naguhaye wa mugore we. Ubu so kuziganya gute nawe. Umaze amezi abiri utarumvika. Wabwira. None muri abo mezi abiri ntimwari. Korukora sha. Sidaronka yandi. Ndagusabye.
ubu nta mubanyi n'umwe ntaheranira konyene sinkironka nahonje none amashyamwe wirirwa uratayayamwo ntaca kumariye reka kuteza kuzatonda reba aho umaze iminsi urunda yava mu Burundi ubanza umwirize y'amezi abiri ntamaze n'iy'abandi umve utureza ko nayo uku kwezi twinjiyemo urumva rero ukuzana ibintu by'ubwato bwapfuye kera aho mbere numva uko uranzimurira mbere none utigeze ubimbwira novyibwira impa yo kumushahara abantu none ntuhembwa bese ndakubaze aho uriko urakoresha ubwenge kwe byade ni naryo mbe baza ko shamaga kuririya ngumba bandanya ndiha ubu rero tureke twicwe n'inzara ni wimenye nakubwiye ubu jewe urazi ko mbayeho ngaha jewe aho usanga wayatereje mu kabari barengwe n'amabroshete none uri ko uratezekeranya ibinyoma kwa jewe nimba ivyo ndagusigura utavyemera biragusha reka kundeza urwamo muri kano gatondo nta kindi kintu agisinga atarakazi aho nta mudu mukobwa uragaruka ivyo bintu kandi bwo urabuhasha supesi rungika nigurira amakaye y'abana bacu ivyo bintu zose no kubigarukana ngaha urumva wenge wumva nukuri je namahera nifitiye uraronde uyakura halo ndukuri atache yakupa mama we mukama w'ijuru nisi queen abakiriya bariko baridoga babuze ubakira nawe usinziriye hano ku ntebe sine nababonye ubabona guturi ngaha muri stock iki kibanza nico wawe queen babarira tante sinzi uko mvyagenze ndasinzira n'ukuri niba urwaye vuga ndaguhe konje ubanze uje kwivuza oya hano kuri singwaye none nibiki vyagufashe muri no misi kuguma ukora amakosa gusa tante narize n'ukuri savye imbabazi canke waraye muri boîte kwiya ikaha je nta boîte negera njamwe na rimwe n'ukuri urashaka kwaze nakanyenyera azobikubwira oya vraiment n'ukuri none rigize kangahe ndagusanga wisinzira ko nkiko kigwaye agaheka sinshobora kwemera ko abakiriya bafatwa nabi kumva ntazi ntibikunda en fait navyutse mu ijoro gusenga kandi sinasubiriye kuryama waraye gusenga kandi uzi neza ko ufise akazi kwera ariko wa mwana bafine nabonye ko nakoze amakosa ya tante narize mbabarira nje kwakira abantu sinzosubira n'ukuri umviriza apana kuba umunyisabisha ibigongwe uriko uranyicira business iwanje uranyumva iyo abakiriya bakiriwe nabi baca bagenda handi kandi ivyo urabizi tante nzokora ibishoboka vyose ntibagende je te le promets pakese kuguma ngaha nimba ufise umuhamagaro wo gusenga genda wihebera ico gikorwa ciwawe cyo gusenga sidakubujije tante none uranyibukanye wagira oh no wanyimba wishinga kuje bageni umenye ko hari abishomeri byinshi ngahi rusange byifuza iki kibanza ciwawe mama Lumière ntungirukane ndagusavye sinzosubira aka kazi nagenda gakeneye takowe basha umviriza genda ukore urakoze cyane kora ikosa rimwe gusa uzoshutaha Allo Funderi allo Mutamagiti ni sawa cyane ndarifise mu ntoki ndabifise mu ntoki iriko ufise mu ntoki ikete rya izine rimenyesha ko ndi umu actionnaire principal mu ntokaha Festation frère ego urabaye umugabo umurenge w'icyunje n'icyaha hewe umbaye kure kabisa nagukorera umunsi mukuru w'agakura iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu muryango wacu mwiza cyane w'abarengero umverera abana bubu none akantu kose muca mutarukira hejuru kwereka amenya amakuru oya kuba akantu gatoye ko guhura tugagaragaza umunezero oya tuza Funderi tuza igihe cyo kugira iminsi mikuru kiragira urumva igikurikira ubu sa nuguhagararira inyungu zacu muri zine sawa reka ibyo guhura tubyihoze wowe mutamu wacu twemera wavutse sijewe Funderi n'ukuri no kuvugurutsa
reka tubyihotse ubu kazoza kacu twese ego kari mu minwe yawe ime izine kwibaye gwanje izokorera ku mategeko yanje ego iteko rya mbere uzotanga ego rugarukana abacu bose birukanywe uratumva gafunde basha mu nama ya mbere bazotumako nzoba mfise list uko yabategerezwa kugaruka nzoba ndivise mu ntoki agatekaho ka wama wibuka wongera wibutsa n'abandi kw'amagorwa yose tubamwo arizo ntozo z'abaseruko bazidukwegeyemo reka ha n'umwana yacutse uno munsi ibyo arabizi urazi ko twamatubi yaka kenshi iyo duhuye aho ni neza cyane yego kabisa nukubabwira batabukene cyangwa inzara twari tuzi yego kabisa ko baseruko badusharitse mpaka baratwomora basigara barihagira amatongo yacu ibyo rero birambabazaga giti ibyo birantera umubabaro nkabona nuko ndabivuga ibyo reka rero wirinze gusamara yego izine uzoyifate burundu hamwe ubukene muri twebwe usubira gucika umugani yego urantahura gafunde alo ego ndakumva hagiti ndakumva nukuri none ko wanumye ndeko ndakumviritsa gusa rero itekanire wewe itekanire hajya nyinjiye byaheze nzokuyaranja nduza abarengero abasuruko nabo nte hasi ndabakorore barakabonja nanjye azogufasha yego ujya museruko gipe ayigera ubu asa nayo ari menshi yo apfa kugirira nabi hagirira nabi jewe funderi erega giti ujya gipe ubu ndamutwara sinakubwiye ko azokora ku mategeko yanje amategeko ndamuhaye kandi rero yego uzayabwira nk'itegeko wiwi apana kubasaba kuko iyi mitahe ya mariza twaguze ni minini yego barabizi neza yuko ukuyemo boca bugara rero uhagararira neza y'abarengero we udahigima muta ndakuremeshe namaze kwimvira plan nziza ingene nzoca mpanga karere aha ubwo bizokoroha mu kurindira kumenya ingene bizokurikira reka tube tubasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe turumvise mwotsi atukagipe ko atazi kubona inyungu ziwe n'iz'umuryango mbega hamwe wowe ufise umuvyeyi nka mwotsi aguhanura gutyo wokora iki intererano z'uno museka tuzihere kuri nkengurutse Karine ava muri quartier ya Sanzu mu ntara ya Ruyigi yagize ati fise umuvyeyi nk'uwo wa gipe ati no mwumviriza ariko nkagerageza no kubandanya ndamuhanura ndamwereka ko gutwarira bose arico gihambaye ati hama nkamirira kuri impanuro ziwe ati no bandanya ndamwereka ko gucinyiza abandi ataho bishikana yarangije agira ati izo mpanuro nozimuha kujya kugisabisho co kuvyuka niyo kuri Clovis batazira mapenzi nawe ava mu ntara ya Makamba muri commune Makamba ku mutumba wa Ndago ati cyo gukora no guhanura ugahanura uciye bugufi ati kuko burya abantu bakuze bagoye kumva nimubona Adronis ava mu ntara ya Gitega Nyarusange nawe yagize ati umuvyeyi nk'uwo gipe umwima amatwi ukamuha impanuro ati ukamwumvisha ko umutwara agirwa n'abatwara ati kandi ko umutware mwiza atwarira bose Wende munywanyi yatwandikiye ni inkuru nziza Pascal Avimabanda mu ntara ya Makamba yagize ati vy'ukuri impanuro za mwotsi ntawo zifata ngo azikurikize ati kuko zirasenyura ati nireka nshimire gipe atamwumviye ahubwo akurikiza amaranga mutima yiwe
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Shantare ava mu ntara ya Mwaro aho yagize ati ufise umuvyeyi nka Mwotsi ariko araguhanura ibitari vyo ntiwomwumviriza ati kandi ndakembuye abavyeyi bameze nka Mwotsi kwikebuka bakareka guteragira amacakubiri mu bana babo ati ndashimiye Gipe ukuntu avyitwayemwo mu kumwereka ko Uzine atari gwiwe ati Gipe umutware mwiza reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni bamwe twasomera akabazo ku gice mujeje gukurikirana akabazo naka gakurikira mwumvirije ikiyago ca Giti na Funderi nikihe cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Giti na Funderi nikihe cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukamufite mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 860 muri rwo rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho gutaha cari gikino muri kirukuri muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza